Yes, nuko reka dutangure turamutsa abariko barakurikira ino mbonesha kure canke ino TV online nasindi ni Niocell TV. Dutangura dushimira cyane abana bariya badahingishanya kutwandikira batubwira ko ivyo turiko turabashikiriza ari bikorwa nkora mutima aho mwabonye ko haruhande yuko dufise uko twatanguye dukorera hano mu gisagara ca Bujumbura cyane maze imisi mubona n'ibiganiro bitandukanye dukorera hagati mu gihugu mu gutabariza abana bariya bafise ibibazo mu ngorane zitandukanye kandi tunashimira cyane abagize ico bakora mu gufasha abana baraho bingozi ndetse n'abandi bari mu bibazo bitandukanye mbwa kino gihe Niocell TV ikabaje ku bwanyu ku bwacu ndetse no ku bw'abana bariya bafise ibibazo twe ntacyo dufise twokora twenyene mugabo kugira ngo abatazi ahariko harabera ikibazo kanaka naho nyene turashikayo mugabo hamwe n'ivyo turanegera kandi ba artiste kugira ngo dufashe abakunda imyidagaduro niko navuga canke abakunda indirimbo abakunda gukurikirana amasamirizi mwagira bati ugira ari indirimbo nivyo ndamubona mugabo haruhande yuko bari kwaririmba abayeho gute bimeze gute ibikorwa bari kwaradutegurira abikuramwe uburyo gute ibintu nk'ivyo kugira ngo dugerageze gucukumbura canke kwinjira mu mizi y'ivyo bikorwa bitandukanye vy'abaririmbyi ni Edison Ndayahoze Arkeni kuri kamera za Niocell TV nongere ndamushimira cyane kukuntu yitanga kugira ngo ama image abashikire ngaho musanzwe muri atyoroye canke ameze neza kano kanya murabona ko ndi kumwe n'umutipe akeye umutipe ameze neza umutipe afise kahise keza kandi ndetse akatari na kagufi nshatse kuvuga history nkaba nahisemo kumusanga muhira kugira ngo tube turiterera ama blague tube turiterera inkuru nyuma y'ibikorwa bitandukanye by'umuziki cyangwa urugendo rurerure rw'umuziki haruhande yaho urabona ko ashobora no kwereka bariko baradukurikira ku rutuko urabona ko vyahindutse kare harakata ariko mugabo kino gihe umuntu abonye yambaye kano ino mpeta ku rutoki rugira kabiri uvuye ku gatoki gatoya haba ari ikintu cyahindutse mu buzima gatoya no gushimira Imana yitwa Sabas inkuru nziza turirimbe mbere ati nituri bishomeri dufise imirimo idasanzwe uva kino gihe natwe naho ntabwo tukiri bishomeri turashaka ko amajambo aza kuvugira aza guhindura benshi na cyane cyane bakunda gukurikira ibikorwa vyiwe Sabas inkuru nziza nizere kumeze neza my brother turaho turashima Imana n'ukuri orakeye kabisa merci beaucoup ndabona ko ibintu bimeze neza yazinze bavuze ati uri umusore ubukira umusore abamaze kubaka ubumaze kubaka reka ntangure ndagukeze ku rugo ruhire wagize canke ku rubanza rwiza rumeze neza wakoze n'umutambukanyo wawe turabashimiye cyane gose hano muhira nizere ko ari amahoro muhira n'amahoro nkuko mubibona turaho kandi turashima Imana by'ukuri na cyane cyane ko bataji Sabas inkuru nziza kenshi ntangura ngira uti nivyo benshi barakuzi mu biganiro wakoze bitandukanye wagiye uridondora ariko hari n'abandi bafana bavutse ejo canke hirya yejo gutyo bivanye n'ibikorwa ya insomene umengo nabonye ikorwa gishasha kuri account ya YouTube yawe ubwo hari uwundi ashobora kubatamwe kugukunda hereye kuri rya ndirimbo canke akaca kwegira ko n'izindi yifuza kumenya ati Sabas inkuru nziza ninde murakoze cyane Sabas inkuru nziza n'umurundi aba hano nyene mu gihugu akaba ari umukozi w'Imana ndumuririmbyi arimba indirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo z'ubutumwa bwiza nkongera nkaba ndumukirisu narakijijwe shima Imana Sabas inkuru nziza yatanguye kino gikorwa c'uburirimbyi mu mwaka w'ibihumbi 2009 aho twari muri studio ndiko mfashanya na mushiki wanje ngira ngo iyo nkuru abamaze kuvyumva benshi barabizi yitwa Diane ubu n'umupastor mu gihugu ca Kenya twarafashanije ibikorwa mu iyo album yiwe hanyuma umwaka w'ibihumbi 2011 niho ninjiye neza muri studio nkora indirimbo Sabas inkuru nziza mwahuye gute urugendo canke icyo no kwita gutangura urugendo canke kugira ngo mumenyane mwamenyanye gute na Diane kugira ngo arinda gushira muri album y'urumva no Diane n'umusista wanje n'umushiki wanje mvukana mu ndimwe ba papa baravukana ba papa baravukana imbere yaho mwari mubaye ko gute na cyane cyane imbere ko mwinjira mu byo muziki famille yari imeze gute hoba hari mwabari babitangiye imbere mu muziki oya novuga yuko ari nawe yo yarateye intambwe ubwa mbere akiri inzira abandi ego niwe yarateye intambwe ubwa mbere muri bino bikorwa byo kuri twari dusanzwe turabaririmbyi mu makorale
Okay. kuva novuga ngo kuva nkizwa canke meme nkiri muri katolika nakijijwe mvuye muri katolika meme no muri katolika ego meme no muri katolika naho nari umuririmbyi niki cyatumye uva muri katolika bwana Sabasi kuko hajya umuhamagaro igishitanga ikibazo ni umuhamagaro buno buzima tubamwo ni ubuzima novuga ngo butegekwa n'Imana aho Imana gutegetse kuba umwanya yategetse kubamwo ni ngombwa yuko uhaba ivyo utarashikako hari igihe Imana ibona yuko hataragera ariko umwanya w'Imana ugeze ntihabamwe ibintu byinshi jewe mu kuva muri katolika na ronse indoto nyinshi cyane izo ndoto nagira nabona ndiko nsengera abasazi nkabona nsengera abarozi nkabona bose barihana ibyo bintu bikantangaza byarantangaza cyane nkabona ndi umukozi w'Imana nkabona abantumiye ahantu rero kubibamwo gutyo mbamwe ubwo buzima bw'indoto nkabaza kubera iki jenzi gendota cyane kandi nkarota bino bintu bigenda gute abantu ati ab'Imana ikunda ibibahera mu ndoto aho Imana irikira kwereka kazoza kawe ukuntu kameze ibyo uzokora rero aho ufise imyaka ingahe bwana Sabasi aho nari mfise imyaka nka 17 gutyo utanguye gucu wari wamaze gucukenge ego nari mfise imyaka nka 17 gutyo 17 mu nyuma nisanze navyinjiyemo jewe narakijijwe n'umuvyeyi ntigeze abimenya afite famille yawe barabakatolika bose barabakatolika kandi rero papa niwe yigisha ijambo ry'Imana niwe yigisha ijambo ry'Imana nyene urumva ntivyari vyoroshe kugira ngo babimenye naragenda gusenga nkagenda azi yuko ngiye nko mu ya mbere canke mu ya kabiri kumbe nasengeye mu bakizwa ndabibamwo ikintu gishika nk'amezi nk'umunani atavyo bazi haragera igihe ndabatizwa atana kimwe bazi haheze 4 mois narakijijwe narabatijwe nca mfata amafoto ndayasiga ndasanzaje ku ivalize yiwe nshanja gusenga kugira ngo aba hari bibonera urumva bibonye nawe yabaye surprise kuri we rero urumva nariko ndavuga yuko runo rugendo canke buno buzima bwacu turimwo n'ubuzima bwategetswe n'Imana nshaka kumenya reaction yagize amaze kubona izo foto kuko aho hantu numva umengo harakomeye kuko umuntu arafita hava agafita nahaja burya ntahe naho kenshi turazi kunda kubaka imitima y'abantu bakamenya ati kanaka yavuye aha yagiye araduga escalier kuno kino gihageza aha tashaka kutubwire mw'uwo mwanya amafoto yasanzaje uragiye utashe byari bimeze gute ntashe nasanze yayegeranije yumiwe yarumiwe uwo mwanya ntiyashoboye kuronka icyo avuga mu nyuma arahamagara grand frère arahamagara n'undi muntu aravuga ati bino bintu uno mwana yakoze nibiki amaze ati yakoze iki amubwira ati yarakijijwe kandi no kubatizwa arabatijwe ati kandi nta numwe yigeze abwira ndamubwira ati muvyeyi wanje mwiza urabizi ko ndakuba hari comportement ubona noba narazanye mbi kuva nkijijwe hamwe uvuga ati ino comportement ndayanse muri runo rugo hari igikorwa urantuma hama ngo ubone ndakugambarariye ati nta kihari hari ikintu na kimwe urabona dupfa canke ubona naruba narahinduye yoba yari ingeso nziza nari mfise hanyuma nkaca nadukana mbi ati ntayihari ndavuga ati rero nagira ndagusabe mwarakozeje mwaramfashije ndabatizwa muri katolika ndasangira ndaraganira biga bita gukuka ibyo byose yari mu nzira yo kumfasha nk'umwana kugira ngo menye inzira y'Imana ariko ubaho ngeze ndafise 18 harageze yuko ndamaze kugira ubwenge harageze ko ndondera Imana ku giti ciwanje nawe ukayirondera ku giti ciwawe kandi ninazimira ubu Imana ntiyokumbaza wewe kuko izoguhembera ivyo wakoze izoguhemba kuko waragerageje warakoze ivyo wari ushoboye baravuga ati no mwana reka tumureke kuko naco tumuhora ndabandanya inyuma yaho bose barakijijwe papa mama nabo tuvukana benshi reka nakoze amasengesho menshi yabaye inzira wewe wabaye nk'inzira en fait yo kugira ngo kino gihe nimba hariho ivyahindutse muri family uri mu bivugwa ko amazina niko no bivuga ati Sabasi niwe yatumye tugera ngaha kino gihe family yose urumva n'abakitswa harasigayemwo abo tuvukana nka babiri ariko ndabishima Imana kuko
sinona avuga ngo ni jewe natumye biba ariko ndashima Imana ko yankoresheje kuko ico gihe narasengeye umuryango cane narasengeye umuryango cyane kandi ibyo nasengeye nubu ndacabibona kuko nubundi nabandi baguma bakizwa kuri jewe n'umunezero udasanzwe. Yes, ni ikintu kiryoshye cyane byumvikana ko ari amaresultat ariko aravana cyane mu byo wasavye Imana kandi Imana ibisavye kenshi iraguhereza kuyisavye ko siniko iguhereza. Sabasi urakomeje urugendo winjiye mu by'abakizwa hanyuma haronde kwinjira mu bakizwa uci utangura game hari muri 2009 ndiko watubwiye uko uri kumwe na Diane 2011 niho hatubwiye ko winjiye neza na neza mu muziki. Ngaho tubwira urugendo rw'umuziki wawe gwatanguye gute, byari bimeze gute, indirimbo yawe ya mbere itanguye gusohoka wiyumva gute? Icambere na mbere indirimbo yanje ya mbere yasohotse ni indirimbo yitwa Tangazo la Mbingu. Indirimbo yakozwe cyane ako dushireko gato. Tangazo la mbingu, Mungu tuambie tangazo la mbingu, tuna hamu nalo tangazo la mbingu. Yesu tuambie tangazo la mbingu, tuna hamu nalo. Tumetangaziwa vifo na mabaya mengine, tumetangaziwa mikutano na mambo mengine, ila kwa sasa twahitaji tangazo la mbingu. Yesu Kristo tuambie taarifa ya habari ya huko juu. Wow. Niyo ndirimbo natanguriye ko mu bisanzwe ni album y'indirimbo 11. Ariko ndibuka ko indirimbo igisohoka abenshi ntibemera ko uri umurundi. Byaragushikiye. Nivyo benshi biyumvira ko n'abandi mu Tanzania kandi album yanje ya mbere nararirimvyemwo ikizuru cane n'igiswahili cinshi Ego rero abantu benshi ntibavyumva Nanje nagiye kumenya ko uri umurundi nteba cyane benshi ntibavyumva ntibabitahura narimvye igiswahili noneho ncangamwo n'izindi ndimi nyinshi. Okay, ako izindimi wazikuye uba waragenza amahanga bana bari baravyibaza bati kizura gikurahe iki giswahili nkiki turazi ko atari cyaha mu Burundi gusa uba warasohotse igihugu turashaka kutubwire zino ndimi wavanze muri no album zazananye. Ego kugenda naragenze gusa South Africa sindashikayo ahubwo twabanye n'umuntu yabaye imyaka 12. Okay, mwico gihe rero maze kuvyumva nace nshaka kumuvyaza umusaruro. Okay, umwanya twamarana namusaba ko anyigisha canke nanditse nka text y'indirimbo nkamusaba akamfa tugahinduramwe amajambo makeyi kubera iki nahagurutse mvuga ati Sabasi ntakwiye kuba u Burundi gusa ahubwo Sabasi nabo w'amahanga. Rero kwagiye kuba w'amahanga reka ndirimba indimi nyinshi zitandukanye ku buryo nshobora gushika mu bihugu bitari bike byo muri Afrika nkaronka ikintu ndirimba mu rurimi bashobora kumva kandi byaramfashije cyane kuko byace bimpa kumenyekana cyane no gutumirwa cyane nko muri Kenya nko muri Tanzania na Uganda hamwe no mu Rwanda. Mw'ivyo bihugu muri carrière yanje canke imyaka maze ni bihugu ngendera kenshi. Ubwo niba nagutumira bibaza ko batumiye mu Tanzania mu minsi y'ubwa mbere ntibakwihenzeko uko ndibuka kwiganira twakoranye n'uwitwa Lydia ko indirimbo ubarikiwe yavuze ati yaranyigururiye imiryango ati benshi muga bantumira batazi ko ndi umurundi ati binavanaho kuronka ikiraka kwa Jesse May niwe interpreta kuri radio y'izigiro rero naho chance ubira hagaruka kuri wowe nawe bivanye n'indimi d'abord wari kuraririmba mu rino album hanyuma haruhande yaho igiswahili cyawe nticyari cyoroshe abantu ntiba mu kugutumira canke mu guhamagara muri ibi nabiriya na cyane cyane bo hanze y'igihugu ntibakwitiranya n'abatanzania uziko twe bakunda kudukengera abarundi. Jewe ndi umuntu yivuga cyane. Okay, kandi nivuga uwo ndiwe mu bantu ndi umuntu anezerewe no kuba umurundi. Okay, ndakunda igihugu canje rero hari no muri ya periode ya 2015 hari abantu batinya agatinya kuvuga ko ari umurundi kubera iki amakuru yari karavugwa yari karasirikira mu gihugu nk'umuntu ari nko muri Kenya canke ari muri Tanzania benshi barinyegeza bakihisha je nababwira ati ndi inkuru nziza umurundi. Okay, ndi hano kandi ndi hano kuko ndiko ndakora umurimo w'Imana. Rero muba abagiye bantumira bari babizi ko ndi umurundi ariko kandi kubera nashobora kuririmba mu ndimi bashobora kumva byaroroha cyane kugira ngo ndonke izo occasion kuko ndiko ndaririmba ikintu nabone bashobora kumva gusa babwiye ko ndi umurundi benshi ntibabyemera.
yeah. baravuga ati no ntibikunda none ururimi we abarundi turabazi n'igiswahili cabo turakizi wewe bigenda kutunabwira ati ndo murundi ijana kwijana ni igiswahili wagikuye bwana Sabasi wakuriye ahantu hari abaswahili byari bimeze gute oya ahubwo bino bintu ni vya bindi navuga yuko ubuzima tubamwo ari Imana iba yarabutegetse Imana rero iyizi aho yaguteguriye n'ibihugu yateguye kukoreramwe ikaba izi le monde cyangwa public yaguhaye itegerezwa kumenya n'inzira icamwo kugira ngo uronke n'ingene ushobora gukomunika nabo nko par exemple jewe nta n'abantu bavuga igiswahili cyane twabanye ariko nabaye umuntu akunda gusoma hasoma ibitabo kandi na Bibiliya yanje kuva nkizwa jewe mfise Bibiliya y'igiswahili no mu kuvuga ubutumwa norohegwa ndiko mvuga ubutumwa mu giswahili kurusha uko no buvuga mu kirundi kubera iki nivyo namenyereye nivyo nsoma mu gatondo mvuze ngo ngira nsome verset biblique nsome biri mu giswahili umwanya wari wo wose naho mba ngiye muri eglise je njana Bibiliya y'igiswahili bica bituma ugo rurimi kubera ari byo nsoma ari byo biri muri jewe haje biri mu mutima nivyo bidudubiza rero kubera bari byo biba binyuzuyemwo bicu usanga ari navyo binanyorohera cyane gose ngerageje gutahura byumvikana ko indimi ahanini ukunda gukoresha mu ndirimbo cyangwa indimi uganira n'abantu ntiwavuye mu gihugu ugende mu kindi kugira ngo banje kuzigirayo byabereye hano mu Burundi urigisha nyene hanyuma ibyo utazi ukabaza ibintu biraheza bigenda neza vuga ko ari ikintu cyiza cyane cyane gose bivyungura iki ku muririmbyi kubijanye n'indimi kumuririmbyi kuko hari benshi ikirundi nyene kenshi bama bari mu kirundi mugashaka kuca menya inyungu nayo muririmbyi hezakura mu ndimi inyungu ya mbere irimwo nuko bishobora kukugururira imbibe bishobora kukugurura imiryango n'ahandi hantu kuko biroroshe nk'ubu je ndashobora guhamagarwa hari igihe vyagiye bishika nkamagagwa muri Kenya ntaragiye kuririmba ahubwo ngiye kuvuga ubutumwa ico conyene byari bigoye kugira ngo oya nta mu interprete nkene kubita mu giswahili nyene nca mvuga mu giswahili nyene urumva biroroshe yuko abo bantu kubera iki namba mwarahuye akumva uvuga igiswahili ciza canka akumva uri kuravuga ubutumwa canka uri kuraririmba akumva urashobora kuremesha abantu akumva urashobora kuganiriza abajene akumva urashobora gutanga impanuro kubwira abantu uri gukoresha igiswahili canka urundi rurimi biroroshe kugira ngo umuntu avuga ati uzoze wigisha abantu uzoze uturirimbire uzoze ugira gute birafasha cyane rero byaranyugurira imiryango itari mike kuko byaramuje n'abantu badasanzwe bavuga ikirundi bitari gukunda ingene tuganira nabo ikirundi ni ciza daco turagikunda kandi naco ndakiririmba cyane gose ariko kumenya indimi nasanze navyo ibintu byiza cyane kandi birafasha ni ikintu cyiza cyane nibaza ko cyo nabera n'akarorero n'abandi baririmbyi birafasha ko nabonye uherutse haruhande ya gospel tusanga twinjira mu mastyle yose cyane secular ndetse na gospel Bigson niwe wabajije ariko aragira interview ryari muri Tanzania Kiswahili wagikuye hehe umva bagatangara kingorongora agenda yo bahase kumwitirira bagira ati we ntabwo uri umurundi uri umutanzania abo gusa wagiye gutembera mu Burundi mugabo agarutse muri Tanzania rero byumvikana ko twokomeza kwemeza amahanga ko natwe naho dushoboye kandi tuhashitse bidakenewe ko turinda guhamagara ngo baza kudusobanurira ivyo navyo bari ibintu byiza cyane icongereza igiswahili ndetse n'ikirundi cyacu nyene twakijanayo umva ko ari ikintu cyiza cyane Sabasi urinjiye muri game canke mu muziki na cyane mu guhimbaza Imana utanguye ku ndirimbo tangazo ugitangura ugakomeza warufite target yihe na cyane muziki yaruhande kuvuga ubutumwa target yanje ahanini kwari ukubwira ubutumwa amahanga ariko kandi narashaka gutangaza igihugu canje abantu banzi jewe ndi umuntu akunda akaranga cyane ndi umunyafrika yuzuye no mu ndirimbo kenshi uragarukana no mu ndirimbo ngira ngo nta ndirimbo yanje uburamwo ibintu by'ikinyafrika canke inyambaro y'abami bakera ibintu by'imbega niki ni navyo uja kuzigura oya jewe nsanzwe mfise shop ikora zino mpuzu kuko
maze kwambika n'abaririmbyi benshi baba ba secular music baba ba gospel niko kazi kanje mu bisanzwe dukotesha nkura ahantu hamuberewe imisi yose uko baragwara abantu baba ashambara ama style agezweho kandi style ba wambaye sizazini zo kurabi zo gushakisha niko no bivuga ni style ubona ati uyu muntu arafise umuntu amugira muga urumva uravyikorera ego ni Saba Style Company iriye iyo shop yawe ishop yanjiringa mu Kamenge muri Gikizi kuri 7e Avenue ariko kandi umuntu aho ari hose zino mpuzu ziramushikira harabo tumaze kuzirungikira bari mu bihugu byo hanze canka abantu bafise imanza muri kino gihugu ugasanga ni nk'umuntu ari ruguru ivyo byose turamushikira cyane impuzu z'akaranga impuzu z'umuco impuzu z'ikinyafrika cyane watangiye kubikora watangiye kuririmba canke wabikoze imbere gutangura kuririmba twara novuga ngo vyatanguriye rimwe kuko nkitangura muri 2011 natanguye nshaka numva noba unique nzane ikindi kintu identité yiwanje itandukanye n'iyabandi creativity yiwanje nashaka kumva yuko ni mbe ndahari numva ko ndi unique mwico gihe byansaba ko mba mfise ibintu by'iwanje nyene nikoreye bya creation zivuye mu mutwe wiwanje nyene ndabitangura ntazi ko arakazi ahubwo mbona umengo nivyo nzoza ndakoresha mu ndirimbo ariko abantu bamaze kubibona batangura kubikunda batangura kunsaba kuvyambara mu mamanza agafaranga gatangura kwinjira mbonye agafaranga gatanguye kwinjira ndavuga ati kumbe nawe yari inzira Imana yanshiriye kugira ngo ndonke nakazi ichiba job nagira mvuge yuko ino Saba Style Company niyo isohora zino album zanje zose gushika n'ubu album ya mbere nari umunyeshure uravyumva nari umunyeshure nta kintu nari kuronka ariko sinari mfise naho nkorera byari biri muhira ariko abantu kubera bagenda barabwirana ati mu rubanza nambitswe na Sabas bakagenda babwirana no nkagenda ndonka marché buke tujya tu marché ajya amafaranga nkemera nka utubika kugira ngo nce nkora indirimbo je nandi guhavana kubaza kino kibazo kijanye na cyane n'uburyo ukoresha mu ndirimbo none urumva kiye kivyukiramwo directement kugira ngo tumenye tuti Sabas afise manager afise label kuko turavye abali nuze nani clip video zawe zifise look nziza cyane zirabona zirasa neza haruhande aho urabona ko ziba zagiye mu buryo bwinshi zagiye mu buryo bwinshi navyo nagira cyenda kubaza gicangarwa kuri kino kibazo eske uburyo bakoresheje nivyo company yawe Saba Style Company nivyira guhereza uburyo kugira ngo ukore bino bintu uheze ukabugarukana gute kuko iyo umuntu yasohoye abakeneye kubona nikinjira kamene nubwo bari ko arapwiragiza ubutumwa murakoze cyane ubwa mbere na mbere novuga ngo kino gikorwa twebwe kubera tugikora nk'abakorera Imana dusa n'abantu dukora nk'ivyihebe umaze kuba uri umuririmbyi wa gospel ukatangura kwimvira ngo n'amafaranga ngiye gusohora nzoyagarukana gute wokora indirimbo imwe yonyene ukacuheba ocubiheba kuko sinzi kubandi yuko bafise ukuntu bayagaruza ariko nabo ndabazi kuko turaganira nejo twari dufitaniye inama twari kumwe n'abaririmbyi 35 barimba gospel kandi nta kindi twari ko turiko turiga ingene two kwiteza imbere ingene twoshigikirana ingene twofashanye biciye muri kino gikorwa c'umuziki ivyo ndaza kubigarukako rero nariko ndavuga ngo iyaba twabikora twiteze ngo turava tuyaronka hano muri kino gihugu c'u Burundi sinzi benshi barabizi tuba twarataye twaromotse kandi murabizi yuko nko muri kino gihe kugira ngo ubone n'umuririmbyi arakoze indirimbo ni ibintu usanga umengo biragoye cyane kubera iki biragoye kugira ngo turonke ibintu bidushigikira canke amafaranga twakoresheje kugira ngo tuyagaruze ahubwo jewe nahagurutse mvuga ngo jewe ninjiye mu murima muri uno murima mbona ari umushike ngomba kubanza nkamena umushike siture uno mushike hanyuma ngomba kuharima nkateragira nkabagara umunsi umwe kwari umurima ukaba ari n'igikorwa c'Imana ndazi ko ntazohomba Imana nitacisha muri bino bintu by'umuziki Imana nizige ndazi kwizocisha handi nivyo vyampaye inguvu byo kudaheba nguma ndi ku kazi
nguma ndi ku gikorwa numva yuko ndiko ndinvestisa mu bwami bw'Imana. Nkiririmba naririmbye indirimbo ivuga ngo ntituri bishomeri turafise imirimo canke ibikorwa muri leta y'Imana. Iyo ntiwari no kunjana utayingiriye aga freestyle mu kanya. Jewe ni nahagurutse nifitiye icizere kumva yuko nahagurukijwe n'Imana kandi numva yuko ndi umukozi muri leta y'Imana. Ico ni cyambere. Navuze ngo naho muri leta y'igihugu ndimwo no batakaza mfise muri leta y'Imana ndazi ko akazi ndagafise kandi ntegerezwa gukorana umwete wanje wose kandi ndabizi yuko uno mwami ndiko ndakorera niyo aba leta z'isi zishobora guhemba niyo aba ababosi bo mu isi bashobora guhemba ino Mana si izonanirwa no kumpemba kuko icambere irazi ibyo nkeneye. Yavuze ngo twiteho iby'ubwami bw'Imana no kugororoka ibisigaye ibiduhera iki inyongera tubironka kubw'ubuntu. Rero hari ibintu byinshi nagiye ninjiramwo amafaranga menshi nagiye nsora mu by'uburirimbyi nk'uko umengo ndataye nk'uko umengo ndasanzaje ndetse bamwe bakanantwenga bakavuga ati none uriya muntu azokwimarira iki. Amafaranga uko yaronse ayasuka mu ndirimbo amafaranga uko yaronse asuka mu ndirimbo aho no gufata ngo ashinge ni botike acuruze canka arondera undi mugambi w'iterambere akore amafaranga ari karayonona. Ariko ndakubwije ukuri ino Mana kuva tumenyana kuva ndayikorera nta musi numwe irankoza isoni. Sindabura iconja sindabura ico nambara sindabura umva inyitaye huko iramfasha yego. Kandi iyo umukozi ari umukozi w'umupatro kanaka aramuhemba uvuga ati jewe nimba bisi bakora bagahembwa nanje nkorera n'umwami w'abami kandi sindigera mbaramara. Tashaka utubwine ikintu kimwe canke bibiri cinyungu maze gukura muri kano kazi kawe k'umuziki na cyane cyane kugukorera anasanzwe aruta abandi bami. Umva ndakubwira ikintu ca mbere no shima Imana yampaye Imana yampaye abantu kandi iyo uronse abantu ukabagira ku buntu uburonse ibintu. Rero Imana yampaye abantu bamba hafi baranshigikiye. Ndabona Lenine dufitanye gahunda nawe bijya hose turi mu kiganiro muga ntaco naho cameraman yorekeramwo kumubwira ko mugado tumushikiriye mukozi w'Imana Lenine. Bwana sifiwe sana kandi utuvugana ndi mu kiganiro kandi ndagusize en direct sinkunda kubesha. Ndi ngaha ruguru yiwawe ndi kumwe n'umukozi w'Imana mwakoranye indirimbo nziza cyane yitwa Sabasi. Yego ariko arabwiriza ubutumwa abakirisu ariko barakurikirana iyo Cell TV. Ngo nawe ndagushikiriye mu kanya kugira ngo ukomerezeho. Uraraba kubera 11 remba ngiye. 11 sindinda 11 sindayishikana mu kanya ndagushikiriye. Sawa. Imana iguha umugisha. Amina twese. No kurumva ngize n'Imana nakugwa no mwakoranye indirimbo. Nuko tureko turakomezana cyane cyane ati ubutunzi bwa mbere naronse n'abantu. Ubutunzi bwa mbere naronse n'abantu kandi kino gikorwa kimaze kunshikana ahantu hakomeye. Abanyecubahiro canke abanyamafaranga batari kunshikana bo mu muryango. Hari gihe umuntu abona abantu muri zabone bavuga ngo bamwe bizigira imikogote abandi bizigira amafarasi yabo ngo ariko two tuzokwizigira izina ry'uhoraho Imana yacu. Hari gihe nari kuraba ati uriya muntu n'umuntu akomeye mu muryango uriya muntu araha hano hantu arashikana ariko aho kino gikorwa aho ino Mana imaze kungeza naho imaze kunshikana maze gushika ahantu atakintu na kimwe cari kwanshikana. Jewe naragira ubuntu ndiga ndi mu licencié mu mategeko ariko iyo licence ahantu itangejeje Imana yarahangejeje maze kubona nakigwa mu bihugu hamwe niyumvira ati none uyu no bariko barakira ni Sabasi canke n'ubundi muntu hamwe wumva warengewe vuga ati none ndiki nizoza niyo yampembo. Urumva rero harimwo ubutunzi bw'inyegeje mu gukorera Imana harimwo ibanga ry'inyegeje abantu barashobora kudashoka babona amafaranga ntibabone uri kuraduza etage uretse ko nazone tuzoziduza ntibabone ufise ibintu ngira ngo ibihinda uretse ko navyo tuzobironka kuko uno mwami twakurikiye n'umwami akomeye. Rero hari byinshi
hari byinshi naronse biciye mu no muziki ni no mpamvu bintera intege no kubandanya no gukomeza biri kunezera cyane kino gihe ndi gukorana n'abaririmbyi ba gospel cyane kuko mu inshingano canke mu byo nateguye kuri Niosel TV nuko tutagomba gukumira hamwe ngo tukundwa kaza bana bariya uri ko arakora wese ari ku kivi tugomba kuganira iyo uvuze ijambo kenshi ngaruka no kuvyo mugenza we yavuze Abel Nduwayo mwe mu bakozi y'Imana nabo baririmba gospel murazinanye cyane ni nawe ubuherutse turiko turaganira nawe ngarutse kuri kino kibazo kijanye n'inyunga kura muri ibi naramubwira ati vraiment je mu muziki kino gihe sinovuga ngo ntacurama uramazi kukimpa ati mbwa ntukimpa biciye mu buryo bugaragarira amaso abantu ati je naciye ntanguza company ikora ice cream nawe wavuze ati mfise company ya yukora y'ubustylist na cyane cyane mu numero kugira ngo nambike abantu neza base neza mugabo hari ijambo yavuze rikomeye bwana Sabasi yavuze ati abaririmbyi turakunda kwihenda je ndirimvye biraza kumfasha kugira visibility ya bintu byanje ndiko ndakora ati Imana ifise inzira icishamo kugira ngo ivyanje bize gusohoka ku bwinshi ati mbwa no hagarika no muziki ndazi ko ari abantu benshi batumenya ivyo ndiko ndakora ati mbwa uramamagara nk'umu artiste aririmba gospel hanyuma ngatangaza nkavuga ati je nsanzwe nkora ibi nibi hama nakora n'indirimbo nshitse n'ahantu ngiye kudandaza ibintu vyanje uyu ni wa mutipe twabonye kuri televiziyo ni wa mutipe kuno vyumvikana ko nakamo ndiko ndatera n'abaririmbyi bagenzi banyu birangyohera cyane ngandire n'umu artiste akambwira yuko haruhanda yo kuririmba ndaniyungunganya muri ibi kuko hari benshi baca bicara ugasanga avuga ati ikintu cyose nzokora nzoguma nja gutega amaboko kuko navyo si vyiza cyagatuna n'aba bantu bararirimba baba basa neza bagaragara neza ariko nta kintu tubona bariko barinjiza mugabo kino gihe ndaryoherwa cyane n'inzira mwafashe zo kuvuga muti turiko turakora mugabo haruhande yaho ifoko dushira nakanti ruhande naho kacakaza kudufasha kugira gute bica bizamurana bikagenda neza nizira ko ari yo nzira ahanira bari kuterugana mu bwana Sabasi ego ibikorwa dukora nk'umuntu yumvise ngo agiye kwambikwa na Sabasi Sabasi asanzwe azi tout d'abord confiance ica yinjira direct urumva hari uburyo kuja kwitura umuntu mutazinanye wumvise abantu gusa bakubwira biba bigoye ariko ukaca usanga ni nk'umuntu uzi ukaca usanga ni nk'umuntu yaje kwishengera iwanyu cyangwa ukaca usanga ni umuntu ufana biroroshe cyane kugira ngo bwa bwizigirwa kugiranira bwa bwizigirwa canke ikindi naco nkuko Abel yabivuze sinja kure yiwe nshigikira ico iyo ide yabe canke iyo point of view yiwe iyo turiko turakora bino bikorwa Imana ukuduhemba irashobora kutacicisha mu muziki ariko ikaca izunguruka ikacicisha handi hantu kugira ngo iguhembe kugira ngo bikunde bya bikorwa byawe no kubandanya bibandanye je nkunda kugira abantu ngo manager wanje ni Imana muri bino bikorwa dukora kenshi tugenda turabona Imana ihagarana natwe ikadushoboza kandi bitari byoroshe byari bigoye ariko kandi nahone nkuko wabivuze kufise uri umuririmbyi ukabusanzwe ufise nakandi kantu ukora biragufasha kuko icambere bikurinda gusegerereza tout d'abord turabizi muri kino gihugu cacu c'u Burundi turacari inyuma ukuntu mentalite zacu na mentalite z'abitwa bamwe bari imbere yacu ivyo batubwira canke ivyo bigisha n'abakirisu babereka yuko twabironkeye ubuntu tubitangira ubuntu mwico gihe bakibagira ko twebwe bino bintu irevre zino composition turashobora kuziherega ubuntu canke inongabire twayiherewe ubuntu ariko tugiye muri question yo kuja kuri recording kuja muri studio gukora video nkuko amye bivuga canke nkuko bigaragara nk'umurano mashusho usanga ari amafaranga menshi kuko ushobora gusanga indirimbo imwe n'umuriyoni urenga ugiye utabona direct mu kuzucu kandi ntucubona ayo mafaranga mbega no mafaranga ntanze ano mafaranga ntanze azokwinjira gute ano mafaranga ndiko ndatanga azogaruka gute ntivyoroshe mwico gihe hari gucu usanga nk'umuntu ari karabikora iyo udafise akantu na gato yukora usanga ubaye mu buzima bwo gusegerereza ni navyo mwirinda umuntu akaca nivyo twirinda kuko turacari nariko ndavuga icerekeranye na za mentalite z'abantu kuburyo no mukozi w'Imana umusavye déplacement umwe agenda arakuvuga gucira imanza waraguye ngikorera Imana ingabire zawe usigaye uzikoresha business umva canke Imana yanaguhezagira ugasanga agiye arivuga ati nabigizemwe uruhara are abantu usanga bafise ni kibazo kuko tuvuge nkaha tumaze gutumirwa henshi abo usanga babitahura ni bake bariho
simvuge ngo ntabariho kandi banabitahura bariho abadufasha abadushigikira uwumva yuko arinza guhamagara kuriya umunyamahanga bamuhamagaye nawe nk'umurundi bategerezwa kugushigikira barahara babikora ariko baracari bake cyane hari n'abandi bazokwiyongera kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze n'urugendo ibintu umwana iyo avutse arafise ama etape agenda aracako rero natwebwe bivanye niyo turiko turava niyo turiko turaja ntitwoca dusimba ngo dusimbire kuri etape abandi bagezeko ariko turashima Imana yuko biriko biragenda buke bagenda babitahura n'abakozi b'Imana turabashimira benshi bariko bagenda bavyumva babitahura na cyane nuko Sabas gato turiko tutera tugana ku musozo ariko reka tugaruke kubijanye n'igikorwa cyawe gishasha n'igikorwa cyawe gishasha wise vuga ijambo haruhande yavuga ijambo imbere yaho twarabonye ukora ubukwe bwiza cyane ikwino ndirimbo yasohotse inyuma y'ubukwe bwawe wari wakoze rero turashaka kumenya kuva mu celibatere werekeza mu papa uracari papa future mugabo Imana uko bigenda kose niteri kuganya kubera iyo umuntu yobatse arasaba Imana ibibondo we n'umufasha we mwatoranye gute byari meze gute twahujwe n'igikorwa c'Imana twamenyaniye muri Tanzania twese twari twatumiwe kandi mu gikorwa c'Imana ego abantu bariya mu makuru dufise asanzwe ataba hano mu gihugu aba muri Leta z'Ubumwe za Amerika bari bamutumye ava muri Amerika ajya muri Tanzania muja guhura umunsi wa mbere byari bimeze gute ninde ataye kubwira uwundi ati byaho suravya kariro nshatse kuvuga ibyo twe turahamagarirwa kwegera bigeme nimba namukunze nkabimubwira hari nawo kandi umwigema gukunda akakubwira ati akajamwe mugabo ntabivuge ntariserure ariko ukabona kumengo hari yakantu turashaka tubwire urugendo rwanyu rwa mbere haruhande ko mwari muhoje no kugwa c'Imana muri Tanzania ubwa mbere tukimenyana nico gihe twamenyanye ivyo nta vyarimo kuko jewe nari mu yindi relation bamwe barabizi vyarashitse ukuntu nyene urumva c'Imana itagusezeraniye nyene irapfa bamwe bari bahize benshi bari bayize d'ailleurs kuko vyari biri avance bimaze ahantu imenyekana nuko mwari mugeze ku ntambwe yo kuzohavangira mu rushinga nyene no na prédoteur yarabaye gaho tugiye umva shaka kumenya ibintu gato ufumubirezima sinshaka kumubirezima gato basi sinshaka kuvyinjiramwo cane murabizi canke abo baba bamaze kuba karabizi hari gihe usanga ingorane zirabaye kandi ibintu wewe wabishaka ariko kubera maybe atari umugambi w'Imana ugasanga hari tambitsemwe ibintu birajuku ivyo nona ibintu mwene ivyo biba byinshi rero vyarashitse ivyo birarangiye wewe canke umugore uwo mwari mukubakana shaka kumenya ikibazo hagati ya mwebwe babiri oya ico kibazo gusa carabaye mu vyumve nkuko nabandi bose bibashikira sinshaka kuvuga ngo ikibazo ngo cabaye Sabas canke ikibazo cabaye we kuko cumenga ndiko ndamwakiza canke ndiko ndiyakiza ariko bumve yuko ibibazo vyarabaye urumva ikibazo carabaye kimaze kuhaba ivyo birarengana umwe wese aricara aratekereza hanyuma mu nyuma rero niho nagiye kwinjira muri no relation haize igihe iyo ya mbere yaramaze gupfa nyine uko yaramaze gupfa niho twinjira muri relation nawe bigenda kujya byagenze bigenda kujya byagenze bimeze gute ubuzima bw'ubupapa cyangwa uzambo kuramutsa urugo ni bwiza cyane kuko tout d'abord hariho irindi teka bizana kuko iyo umuntu akiri umusore hariho n'abantu benshi batamugira icizere ariko iyo wubatse nagateka kuri wewe biraguha kuba uri mu buzima utekanye udahugumbwa mutima wawe utaja hirya no hino rero novuga kuri jewe ngo ni experience nziza kandi ndabishima Imana kuko yanyubakira urugo rwiza inyuma yaho naciye nkora iyo ndirimbo y'urugo n'umugisha urugo rwiza aho navuze yuko urugo ari umugisha Imana itanga ryari isengesho nsengera n'abandi kugira ngo Imana yubake itwubakira ingo kuko iyo atariyo yagubatse iyo atariyo yakuzigamye ivyogono navyo bavyinshi mu nyuma maze gukora iyo ndirimbo niho rero tuje kwino ndirimbo nshasha ivuga ngo vuga ijambo rishira ibintu ku murongo ariyo ndirimbo nshasha iriko iramara nk'imisi 5 gutyo canke indwi kuri YouTube yawe yes ivuze iki vuga ijambo cyanze gutanga ubutumwa buhe nabwo indirimbo zanje kenshi uzumvirije hari gihe riba risengesha
hari igihe riba ari isengesho canke ico no kwita ubuhanuzi. Ndakunda nahamagawe mu buryo mu kuririmba novuga ngo nkunda kurimba mu buryo butatu. Indirimbo yanje kenshi riba ari isengesho canke buba ari ubutumwa bwiza canke iba ari profesi canke ugasanga ivyo bitatu vyose biracanze. Isengesho, profesi n'ubutumwa bwiza. Rero ino ndirimbo irimwo profesi ikabamwo n'isengesho. Isengesho aho nabwiye ati ngo ninginga Imana ngo vuga ijambo rishira ibintu ku murongo. Aho si jewe gusa nasengeye umuntu wari we wese, nasengeye igihugu. Hari igihe usanga Satani yarivanze mu bintu byacu ugasanga ni desordre cyangwa ugasanga ibintu abantu nukurira, abantu nukuganya, abantu kugira gute. Ariko uko biri kose iyi Imana iramutse ivuze ijambo, ivuze ngo baho, umuntu abaho. Iyo ivuze ngo uzamuke, uzamugwe, ukugwe ahantu waruri urahaba. Ivuze ngo hezagirwa nta uvuma iyo yahezagiye. Iyo yashize hejuru nta usubiza hasi. Rero muri buno buzima tugenda duhura n'intambara, tugenda duhura n'ibibazo byinshi. Ariko muri ivyo bibazo vyose iyo ndiho avuze ijambo rimwe byose birumvira. Byose birumvira bikaja ku murongo, n'ubuzima bukaja ku murongo, n'ibikorwa twakora bikaja ku murongo. Rero nasenze isengesho rivuga ngo vuga ijambo Mana rishira ibintu ku murongo, uvuga ijambo ritanga nihumure. Birumvikana n'indirimbo zifite amasanamu meza wanagaragaje nk'umufasha wawe. Kuki gushiramwo umufasha wawe canke byakujemwe gute? Asanzwe ari umu artiste nimba ntihenze ujya mu dame wawe. Ubu kino gihe niyo ndirimbo ya mbere mbe yabahuje ha ruhande y'urugo rwiza. Urugo rwiza naho nyene mengo. No mu rugo rwiza twari kumwe. Mwari kumwe. Kugaragara kino gihe utari kumwe n'abandi uri kumwe n'umufasha wawe wimva gute mu ndirimbo? Ni umugisha, n'umugisha udasanzwe. Kuko basanzwe bamenyereye Sabas mu ndirimbo ntakunda kugaragara ari wenyene. Ashiramwe abandi. Kenshi usanga clip yanje irimwe abandi bantu kandi ugasanga ari d'ailleurs turi benshi. Rero kubana nabo byari vyiza, ariko kubana n'umufasha wanje naho byabaye vyiza kuruta. Ego kirumvikana ni ikintu ciza cyane. Ikibazo numva kindi kije nterangana ku musozo, urukundo rwa kure na kure. Kino gihe nivyo n'umufasha abakure nawe uri hano mu Burundi. Birakorohera? Biroroshe kuko icambere na mbere ari utuntu bumaze imisi mwo tw'umunyenga niko no bivuga. Biwafunguye binywa kayi sheri utwe tuntu nyene inshingano z'umugore mu rugo mugaba akacagira nk'igihe utakimubona tashaka kutubwire mu ko buzima uca wiyumva gute, umeze gute? Yes, hariho ibintu nyene urumva nawe bitashobora kugenda neza kuko urugo rurimwe umufasha ibintu byose usanga biri ku murongo. Aragufasha kubipanga neza, ariko kandi kubera biba ari ibintu uba waruzi uko bizogenda ntibiguhangayisha cyane. Ikindi kintu naco kuko nubundi muba mwatanguye mutari hafi na hafi, kandi nubundi mukaba mwari mwubatse kandi mu mahoro, nubundi birakomeza bikaba ya mahoro arabandanya. Sico kimwe n'abantu ngira ngo bamenyane aho nyene mu nyuma barabaye séparé, ariko twebwe urumva n'ubuzima uwo wari usanzwe urimwo, cerveau isanzwe iri préparé. N'ibintu bimeze neza cyane. Ngaho tubwire ico wifuza ku bakunzi bo muziki wenda cyane cyane nyuma y'ikuba cawe gishasha. Vuga ijambo. Murakoze cyane. Hari ni Sabas inkuru nziza, hari ko indirimbo zitandukanye nabonye, hari n'ubundi butumwa maze imisukishako kandi Gaseri watanguje ko ntuze kuri channel yawe ya YouTube. Nako ntitugena tutakavuze ko mbere ko dusezerana mugabo iyo bijya hose ari cyo wifuza kubakunda kugukurikirana. Nabwiye abankurikirana canke ndabwira uburundi n'abandi bose bariko baradukurikirana, uno mwaka nawise umwaka w'ibikorwa. Uno mwaka n'umwaka nagiye ngaragara mu mareresi, ngira ngo mperuka kwibona ireresi yitwa Urugo, twari kumwe na Kamikazi. Abatarayiraba musimbire kuri channel ya Kamikazi murabe filme yitwa Urugo, ni filme nziza cane izobaha impanuro. Hari ireresi ya Ben Duwayo yitwa Paradiso, nayo ni ireresi nziza cane irimo impanuro nyinshi. Hariyo ndiko ndategura yitwa Ubuzima, n'izindi ziriko ziraza, no kuvuga ngo ibikorwa ni vyinshi. Hanyuma natanguye ikiganiro cyitwa impanuro, aho
ngenda ndavuga ku bintu byinshi bitandukanye by'ubuzima busanzwe, impanuro mu buzima busanzwe. Rero abantu bashobora kuba hafi ya channel yanje ya Sabas Burundi canke ukandika Sabas Nkuru Nziza kugira ngo urabe izo ndirimbo ibikorwa amisi nkora, ariko kandi urabe n'ivyo bindi bishasha biriko biraza. Hamwe n'ivyo hari igikorwa turiko turategura, igikorwa novuga ngo kidasanzwe, igikorwa kije kubera umuco abantu benshi, igikorwa kije gufasha no gushigikira abaririmbyi benshi, na cyane cyane bano baririmbyi babuze ikintu kibafata mu mugongo kibafasha. Ni igikorwa nise itara ry'umuririmbyi. Igikorwa itara ry'umuririmbyi tuzogitangurana n'amasengesho azoba ku itariki 29 kuno kwezi kwa gatanu uno mwaka nyene, n'amasengesho azotangura igihe cy'isaha 3 gushika igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo, akaba azobera mu ishengero rya GLM riri mu Carama. Ndatera kamu abaririmbyi boss bipfuza kuza kwiga no kwifadikanya natwe muri ano masengesho, kuko inyuma y'ano masengesho dufise ibikorwa byinshi twateguranye n'aba baririmbyi. Ejo twakoranye inama n'abaririmbyi twashika 35, bamwe bari bafatiriwe ariko sabo gusa ni benshi. N'ubu tuguma tugira appel ku muririmbyi ahariho hose, haba igihe kinini abaririmbyi twidoga tubona umengo ntidufise gushigikirwa, ntidufise gukurikiranwa ibintu mwe n'ivyo, ariko Imana yaduhaye opportunité canke occasion nziza y'ingene tugiye gukora ibikorwa turi hamwe dushigikirana, turaba ingene twotezanya imbere muri kino gikorwa c'itara ry'umuririmbyi. Rero turatumiye abantu boss, na cyane cyane abaririmbyi, waba uri mu leader muri eglise yawe, waba uri mukuru wa chorale nawe uratumiwe, canke umuririmbyi aririmba ku giti ciwe. Ikindi naco turasaba babana n'aba bantu Bruno rwaruka ruriko ruraruka bafise ingabire zidasanzwe, turashaka gufashanya kugira ngo uburere bwabo bube bwiza, binashoboka ico twobafasha tuzogikora kuko nico twiyemeje. Rero urumva yuko ni igikorwa cyiza, ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa kizokubaka amashengero yacu, kikubaka n'igihugu en general. Rero turasavye abariko barumva kano kamo hano kuri Niosel TV baturondere baciye kuri Facebook, page ya Facebook ni Sabas Nkuru Nziza, page ya Instagram ni Sabas Nkuru Nziza. Murashobora kuturondera kugira ngo mumenye ingene ivyo bikorwa biriko biratunganywa. Hanyuma n'abandi bantu muri ko muradukurikirana mufise ico mushobora guterera runo rwaruka zino ngabire z'abarundi, turabahaye ikaze ubwa mbere muze kumva indinganizo za kino gikorwa, hanyuma n'abafise ico boterera baterere kugira ngo ingabire n'umuririmbyi w'umurundi ntitugume muri vya bindi vyo kwidoga yuko tudashigikiwe, yuko tutagize gute, turakeneye abantu badusupportinga, abantu badufata mu mugongo. Dutera kamo n'amamedia yose abazoshobora kumva ino interview, turabashimira cyane ingene mushigikira ibikorwa n'impano canke ingabire z'abaririmbyi b'abarundi, ariko tunabinginga ngo mubandanye mwongerako mushiraho agatege nkuko bamwe babivuze, mwongereze inguvu kugira ngo umuririmbyi w'umurundi ahari abone yuko ashigikiwe, kuko ijwi ry'amamedia rishika kure cyane. Rero mubandanye kudushigikira, Imana ibahezagire. Nuko Imana iguhezagire nawe bwana Sabas. Nibaza ko byinshi bavyumvise sino bigarukako, kandi n'imigambi myiza cyane muri ko murategurira iterambere ry'umuziki w'u Burundi muri rusangi. Hari ikintu havuze gikomeye cyane cyo gukorera hamwe ndetse no kwiga ukuntu mwovyaza umusaruro, kandi bihugama muri ko muragira wowe ubwawe wenye ntiho bishobora, ariko ufadikanije n'uwundi byose biraheza bikagenda neza. Sabas, ndagushimire cyane ku cyicaro mwaduhaye ndetse n'ikiyago mwaduhaye. Nizere ko ejo canke hirya y'ejo nitwasubira kumva ibindi bishasha nitwakugendera portail zoyugura kujya mwabikoze. Nukuri nta kibazo, imiryango iruguruye, ni karibu cyane. Kandi nukuri turashimiye Niosel TV, turabashimiye namwe Edison hamwe n'umukameraman. Imana yo mwijuru ibandanye bahezagira, na cyane cyane isengesho ndabasengera no kugira ngo yagure kino gikorwa canyu, kuko ni gikorwa kidasanzwe, ni gikorwa cyo guteza imbere umuririmbyi, ni gikorwa cyo guteza imbere igihugu. Mwisho gihe ama TV online yateye imbere yageze kure, nico ndabasengera kugira ngo Niosel TV Imana yihezagire yagurira imbago. Murakoze. Turabyakiriye mu izina rya Yesu. Nuko bisanzwe
bimeze yari Edison ndayahoze Arkeni kuri kamera abariko bavyifatamwe neza kugira ngo image akomeje kubashikira asa neza asanga nanko umutipe ko umutipe yagerageje kubikora neza cyane niko asanzwe asa mugabo ko bigenda kose umva mwemuyana wari muri we kandi nivyo akora bimeze neza nuko ubukera muzokumva ubundi mu artiste canke uwundi afise ivyo avuga canke ashaka gushikiriza bijanye n'iterambere ry'igihugu tuzobazanira mwe mukomeze kugira subscribe like and share ndetse na commentaire musi hanige tutabahitiramwe abo tubatumirira canke abo tubazanira mwebwe nyene mutubwira muti kanaka turamukumbuye tumuhiruka kera hanyuma twese twagira gute tukamugendera ivyimviro vyo agaheza kabishikiriza hano bigafasha abana bariya ciao ciao